c'amagara meza kuri twese. Ico kiganiro rero mukaba mugikurikirana burindwi iyo minsi. Rero nkuko mwumva ijwi ni jewe ndi kuri iyo Merance twongeye kubaramutsa. Nkuko rero tugenda tuvugira hamwe ingene amagara y'umuntu yogenda yifata neza biciye mu gufungura, tukabicisha mu gufungura ibifungurwa kama dusanzwe dufise twirimira. Haba rero buri munsi haba kubabwira igitegwa kimwe canke ikinyobwa canke ikindi kintu mugabo gisanzwe gikozwe mu byo dusanzwe twirimira kimwe. Rero uno munsi turababwira ku bushaza. Ubushaza murabuzi mu gisagara ca Bujumbura, murabuzi mu Burundi, mu Rwanda hose burahari, Tanzania, eka muri Afrika no kwisi yose burahari. Ubushaza rero bukaba butaboneka cyane nk'ibiharage, niyo ubonye ku isoko usanga busa n'ubuzimvye gatoya gusumbya ibiharage, gusumbya ibigori nyene. Ugasanga ubushaza ikiro kirarenza ibihumbi 10, nimba ntihenze. Ugasanga ikiro kiraduga kurenga ibihumbi 8 kuduga. Niyo babweze rero ntibuheza ngo bumanuke cyane. Rero ariko ubushaza buraboneka, gusa nuko abantu badahuta baraburima cyane, ngira no kubera butagwira. Mugabo ruguru abatari bake barabutera igihe baba bateye ibiharage. Hanyuma ikindi nuko igihe abantu bataburimye ari benshi, inyoni zirabukarira, kujya zikarira umuceri n'ubushaza. Inyoni zirabukarira. Inyoni ntizishobora gukarira ibiharage kubera ibiharage zirya amashugwe, ntabwo zirya ubushaza bwanyabwo buba bwamye. Ariko ubushaza iyo bwamye inyoni zirabutobora, kujya zirya ibigori zikaguma zidodagora ku bigori, n'ubushaza nuko zibugenza. Rero icyo nabonye nuko nk'aba barima imiceri, iyo imiceri yereye rimwe ntabwo inyoni ngo ziheze zirira umwe, ahubwo zirira abantu bose, kuko Imana niko yabigize. Inyoni zirajya zitarima. Ubushaza rero waburimye aburimye ari umwe ntaco arokora. Kandi inyoni zirakunda kurya n'uburo. Iyo abantu benshi baburimye canke ingano canke uwo muceri nyene, ntabwo umuntu ashobora guhomba. Ngira nico gituma ubushaza butaboneka cyane, ariko menya yuko mu Burundi buhaba, bumera. Rero ubushaza uca wumva nimba bukundwa n'inyoni, n'abantu nabo nyene bategerezwa kubukunda. Abantu barabukunda, ariko usanga ku isoko bwazimvye. Kubera iki? Ikintu ku isoko kizimba iyo ari gike. Ubushaza rero buzimba kubera buba ari bukeya. Urumva abantu ntibitaho kuburima nkuko bitaho ibiharage, ugaca usanga bwazimvye. Uno musi rero turavuga akamaro kabwo. Sinzi yuko uzoshobora kubugura, wewe uri kuranyumviriza, sinzi yuko uzoshobora kubugura buri gihe kugira ngo ushobore kubwihereza nkuko woba wihereza nk'ibiharage igihe cyose. Muramaze kubona yuko ibiharage bikundwa n'abantu benshi kubera bigira umuremo. Biratandukanye nuko woteka irengarenga zonyene canke umusoma wonyene. Ni hahandi waruye irengarenga uca usanga zaheze mu nkono. Ariko wakiriye ibiharage hanyuma ukarenza ko akarengarenga, usanga niyo uri kurazirya, niyo uri kurabirya bimeze neza, ntibihera mu nkono nkuko byohera ari nk'intuzeye nk'izo rengarenga. Ushobora kugura irengarenga z'ibihumbi 6 no munsi,
ugasanga uziririye rimwe, ariko ibiharage by'ibihumbi 6 birahakwa kuba ibiro 2, uca wumva yuko ibyo byo wobijya iminsi mugabo irengarenga uhakwa kuzijya umunsi umwe. Nicyo gituma ibiharage bakunda kuvuga yuko ari byo bigira umuremo mu bifungurwa dusanzwe dufungura nk'imboga, ibi dukoze ubugari, iki canke n'ibijumbu twebwe tuba ruguru. Ubushaza nabwo rero nabwo nyene wocu usanga utobuteka iminsi yose nka kurya bateka ibiharage, kubera ubushaza usanga bwazimvye. None uno munsi nimba ikiro c'ibiharage kigurwa nk'ibihumbi 3, ugaca usanga ikiro c'ubushaza kigurwa ibihumbi 8, 9 canke 10, uca wumva rero yuko hakugura ubushaza wopfuma wigurira ibiharage. Mugabo natwe turakubwira tuti bukunde kuko burafise akamaro kanini, ariko uno munsi kamaro kuno munsi tugomba tukubwire. Menya rero akamaro gakomeye ko kurya ubushaza buri munsi. Abenshi rero barya ubushaza batazi ko ari umuti ukomeye cyane mu buzima, ariko abibaza ubushaza ko busanzwe siko buri. Ubushaza bufise akamaro gakomeye cyane cyane kuba burya cyane. Yego, baragira akanyamuneza bagakomera, ugasanga nyene bameze neza. Uzurabe umuntu afungura ibyamwa, agafungura buri kintu cyose, nta mwuma aba afise, usanga uruhugwiwe canke urukoba rumeze neza n'igihe aba afungura ibintu byose. Si ukuvuga ngo umuntu ntafungura, oya, umuntu arafungura wagomba no guhaga agahaga, ariko nk'uruguru iwacu warashobora gusanga ibijumbu n'ibyo biharage nyene dushobora kubijya mu ndwi nk'imisi yose. Ni nk'uko ugaca usanga bijya bindi mikubi tukajya ari uko yeze, ibigori byaba ibyokeje canke iki tukabijya ari uko byeze, amavoka mu gihe iwawe mu rugo atahari witeze kuyarya uyasumye imisi yose yokurusha, nayo nyene urumva ko uyarya gake. Ibi by'indimu, ibi by'imyembe ruguru ni gake naho, ariko uca wumva rero yuko byose kenshi bikunda kubera uba uri kurakoresha amafaranga, kandi iyo ayo mafaranga utayakoresheje hageze yuko ubura icari kiri mu mwembe canke ukabura icari kiri mu bushaza, wari kuburya ukakironka ku mahera makeya, ugaca ugenda kwa muganga bagaca bakwandikira nk'umuti, ugasanga umuti ni 78,000. Hari n'imiti ukunze gusanga irenze 100,000. Imiti rero iyo ubonye umuti uzimvye cyo umenya yuko uwo muti uba ukaze gusumba. Imiti ikunze kuba isanzwe ni imiti y'umutwe nyene iturisha umutwe wamenetse, iyo nayo urumva yuko ntabwo iba kiravura ibintu bihambaye, ariko umuti uri kurakuvura ikintu gihambaye bakagupima bagasanga urabura amavitamina ya, ukabura ivyunyunyu, ibi bagaca bavuga bati ibi twarize yuko biri mu muti witwa gutya, waja kuwuraba. Sinzi ko murabona muri ibi bintu bigize igihe badandaza amaproduit arimwo ingaburo, bakakubwira yuko arimwo ingaburo z'ibiterwa byinshi, hakaba harimwo n'ibya mushroom, ibi by'ibizinu, bakakubwira ibituma amafyigo yawe amera neza, ibyitwa by'amaliver support, ibiza kugarukanira ugukomera ibitigu, ibi by'amahaha, ibi byo kugira ibintu by'amasinezite gutyo, ibi byo kugukiza utuntu tw'utubyimba duto duto tutarakara mu mubiri. Bakubwira ngo byakozwe mu biterwa, ibiterwa byinshi, hakaba hariho n'ibiterwa mu Burundi bitahari, ukunda gusanga biri hariya
mu Buhindi, abenshi bagenda bakubwira muri Malaysia, abandi bagenda bakakubwira muri Aziya, mu Bushinwa, bakakubwira mu Buyapani, bakakubwira n'ahandi yuko ibi bakuzaniye, izi produit bakuzaniye ariyo ziva, abagiye baravangavanga imyembe bakavanga n'indimu bakavanga n'iki, bagaca bakubwira yuko ivoka barishira yuko nyene n'ibishishwa n'ibibuto byose bagasyokorana, hanyuma bakabigira produit bakayituzanira muri Afrika tukayirya. Ugaca usanga iyo produit n'agacupa kamwe karimwo nk'ubunini nka 10, ibinini muramaze kubibona, ibinini ngo ni ingaburo, ugaca usanga ni 500, 600. Nico gituma ibi tugenda tubigisha iyo ubifunguye bikizimbutse. Nk'ubufashe nk'ibihumbi, ivyo bihumbi 350 canke 500, ugaca uhera ku myembe ikimeze neza, ikaroti nshasha, amabungo mashasha, ugafata beterave nshasha zigisoromwa, kuko narabonye mu masoko kubera beterave iyo bazishoye ntizigugwe, ejo mu gitondo barazigarukana na hirya ejo bakazigarukana. Uko umuco ugenda uzicako niko zigenda zinyankabirana. Muramaze kubona nk'imyembe yazizwe cyane igaca iba kuzuba kenshi, icyo gihe urabona yuko usanga bayigura yanyankabiranye. Uramaze kubona n'intore zijya, intore nyene, aubergine, yaba aubergine yindi bakoresha ibirungo, yaba aubergine intore izi nyene dusanzwe tuzi duteka mu biharage, iyo haheze umunsi zamuwe ukongera ukazidandaza ejo, usanga zamaze kunyankabirana, hirya y'ejo ho usanga zamaze guhinduka. Kurya rero zigenda zihinduka, umuhwi canke ivoka canke iki, ivyo byose urumva ntibiba ari bishasha. Ibiba ari bishasha ni hahandi ubona nko kwa Siyoni canke kuri Kotebu, ukabona imodoka riraje izanye amakaroti ni mashasha. Ya karoti ushobora guca wihereza ugahekenya, ukayihekenya ari nzima nyene igisosa, ijya niyo ibifise akamaro. Rero tubabwira tuti ibi tugenda tubigisha buri munsi, kimukiriye kwa kabiri, ikindi kwa gatatu, ikindi kwa kane mu ndwi, ukabipangira. Rero ukajya ivyamwa 5 n'ibiribwa 5, niko bavuga yuko umubiri ubu bikeneye, ukajya 5, ugafata apple, pome, ukayijya uno munsi, ejo ukayisiba, ugaca wirira intuze indimu ukayisiba hirya ejo kwa gatatu, ukihereza umucungwe wawurose, cyangwa ukihereza umwembe, cyangwa ukihereza pastèque. Ibi byose nibyo bya bindi rero baca bashira hamwe bobo bagaca babizana, ugasanga wabiguze 300 kuduga, nta kiza munsi yayo. Hanyuma bagaca bakubwira rero yuko ubu wafashe ingaburo nziza, umubiri uberewe nayo, bigaca bikuzanira ya mavitamine yose warubuze mu mubiri, kuko umubiri mu kugwara urabura ya mavitamine. Rero no munsi twabaziriye, twaje kubabwira ubushaza nabwo mwumve ikirimu, kugira ngo umunsi wikomeje ukaronka amafaranga ntuzubusige mu byo uri kurafungura, kubera ikibanza washizemo ubushaza naho gishiramwe ikindi kintu ntikiza ari ubushaza. Ikibanza washizemo inyama ntikiza, ikindi kintu ntikiza gishiramo ububasha nyama yari gufitiye, canke ibiharage aho wari guteka ibiharage ugaca wateka irengarenga, urumva ntibiza ari bimwe. Yego birahanahana, no kuvuga ibyo dufungura bigenda bihanahana ubushobozi, kubera umubiri ubu bikeneye. Menya yuko n'itongo rya Edeni ryarimwo ivyamwa bitandukanye, hanyuma ntabwo ryarimwo ibihinguwe. Rero ikindi nuko bavuga yuko ibibaza badukorera hariya za Malaysia ngo baba babikoze ku buryo buri naturel, ku buryo kama.
ntawo byizera 100% nk'uko uba wigiriye mu isoko ukaca wigurira aubergine ukagenda ukayikubita mu birungo canke mu biharage. Rero biratandukanye no kugura itomati izitwirimira no kugura ya tomati ya yindi mbe bayita ya yindi yo kwibotike izimbutse igurwa 1000 canke 500. Ya yindi nyamba bayita sogwatome. Ijya ubanza ukiyumvira none sogwatome ikogwa muki canke onja ya yindi bashira mu isombe canke ntuzeye n'ibintu byinshi umuntu yokubwira wibaza ukuntu baba bayikoze canke ipiripiri rivuye muri India ivuye mu Buhindi rikaza rifundikiye mu gacupa hakurya ipiripiri usanze ku isoko ryarindi nyene rigugwa 100 ukacu hitana muri alimentation rya piripiri rikorewe mu Bushinwa canke muri Yende gusanga ari ryinshi ushobora kurirya imisi ariko ukuntu barikoze biratangaje. Rero muca mwumva yuko twari dukwiye kuza turihereza ibintu dusanga mu isoko. Abantu benshi rero bagaca bikomeza bakabihitana muri alimentation. Ego urafise amahera yo kubigura ariko uzoze byitondera. Hariho ibi bya bleba, hariho n'ibindi birungo utazomenya ico bikozwemo. Hariho izi nkoko zo mu magopo zazindi bajyana n'amagufa. Wari bwigera ubona inkoko bayijyana n'amagufa? Icumenya yuko bayitetse ukuntu kugira ngo inkoko ushobore kuyijyana n'amagufa. Cyangwa usanga ari bya bindi bitama OGM ya nkoko ikura mu mezi 2 ugasanga barayibaze baciye bashira inyama mu magopo ziraje muri Afrika. Ugasanga inyuma banditse ngo this is for Africa. Ngo izi zigenewe Afrika. Muramaze ko bibona ku mantuzeye ku ma corne beef canke ugasanga zigenewe abapolisi. Sinzi rero uko bobo babikora. Mugabo mwiteho ku nyama ziba canke ifi, mwiteho ku mfi zitari z'amagopo cyane ego n'ibindi. Rero ubushaza bwobwo rero nubwo twirimira cyane ufatiye ku bushaza butoto ugacufatira ku bushaza bwumye. Hanyuma hariho n'ubundi wigeze kububona igihe muri kiragaburira abantu ugasanga n'ubushaza bamaze gukobora bukoboye cyo kimwe n'ibigori, ifu y'ibigori ya indi yakawunga imwe iva muri Tanzania hari igihe usanga ikoboye we kumvira ryoshe mugabo hakaba hari amayirema mwamwe canke ibiyigize bimwe bamaze gukuramwo. Icambere hariho kutabukaranga, muravyumva, hariho kutababukaranze. Ica kabiri hariho kuba barabukuye ko tujya dushishwa n'ubushaza nuko. Rero uca wumva yuko hariho ikintu kimwe bibuze. Wagomba kurya intete z'ibigori ugacu zikobora biratandukanye n'ujya yazitetse uko nyene zidakoboye akajyana na tujya tuntuze twinyuma. Muca mwumva rero yuko hari ibintu abantu batakaza. Muri ibi batubwira bize biva hanze mu byerekeranye n'ingaburo amaproduit. Mwumvise ko baca bakubwira yuko pasteke iyo bariko barakora pasteke ngo bayishire muri ziya produit barayironga kujya nyene yayisoromye mu murima agaca yihereza imashini gaci isyo kora byose. Umwembe nuko, indimu nuko, ibintu byose nuko. Nimba rero ari uko uca wumva rero yuko umuntu ajya umwembe ntiyategeza guta ikintu na kimwe, kuko ikibuto cy'umwembe naco uzosanga bagikozemo umuti bawuzanye muri farumasi urawuguze ntumenye ko ari ikibuto cy'umwembe. Hanyuma ikindi ni ibibuto by'amavoka byo muramaze kubibona cyo kimwe na bya bindi by'ibirungo bya tangawizi bya curcuma n'ibindi birungo muhora mubona bahingura ngaha iwacu. Ivyo byose bikaza gufasha umuntu kugira ngo ashobore kuba abayeho neza. Hanyuma ibindi mwoza mwiyumvira nuko muri ino myaka yo kuva mu kinjana ca 21 canke ca 20 muramaze kubona yuko abantu ubu bafatwa cyane n'ibintu by'umutima, bagafatwa n'ibi by'igitigu,
bagafatwa n'ibi vya kanseri, hagaca hiyongera ko n'ibi vya cesarienne. Mu bihe by'iwacu mu myaka ya 90 kuduga 2000, hagati y'imyaka mfatira ku myaka je ndavukiyemo, nta bintu vya cesarienne byari byakaze, mugubu byarakaze. Rero biva ku bihe rero tuba tugezemo, aho usanga abantu bafungura ibintu bitandukanye, ukaza wumva ngo yagize kanseri yo mwibere, yagize kanseri yo mu gitereko, ikindi gihe ngo yagwaye rubagimpande, ibyo bita prostate, ibindi ukaza wumva ngo yazanye ibibyimba mu nda, ibindi mu shishito, igitigu, ukumva ibibyimba byo mu bwonko ngo imitsi yaturitse, ukumva n'ibintu byinshi. Rero bene ibi bintu biza biva ku bintu tugenda twihereza buri munsi, kubera iki gihe abantu baramaze kwikunda, cyane cyane ibihe by'inganda. Ibi bihe by'inganda zikora imiti, ibi bihe by'inganda bikora amata, ni kenshi mumaze kuba mwumva yuko amata ava mu Bufaransa, canke no mu Bufaransa hagati muri bo nyene hariho igihe bavuga ngo amata runaka yahagaritswe. Mwe muca mwibaza gute? Hako wogaburira umwana amata yo mu Bufaransa ngo nuko ngo yakuye mu kigopo bunyene ugaca ukoroga mu mazi mu kanya ukabura yihereje, wopfuma wigorera amata y'inka naho azimvye, nayo nyene yoyo yopfuma kubera yo yaba ari naturel. Rero muca mumva aho ingwara zimwe zimwe zigenda zirava. Nk'ubu nimba uzi, nk'ubu uciye usanga yuko ajya amata yo mu Bufaransa, le français, aba yagenewe Afrika. Ayagenewe Afrika hoho urumva yuko biba ari ibindi bintu. Rero mwebwe mugaca muyahata abana banyu, ugaca usanga umwana abaye muri ibyo mu kindi gihe, kuko ingwara mu muntu canke ukungene umubiri w'umuntu ugenda witwara, hari ibitangura akiri muto, hari ibitangura akiri mu nda, hari n'ibitangura atanguye kubyihereza nyene. Arico cakiya gihe bakubwira yuko umwana banza umuhate amantuzeye amata ya mama wiwe, umugaburire umuhereze ayo yandi mata mu gihe ubonye mama wiwe basi yagwaye canke yapfuye canke yagize ikindi kibazo. Mugabo agishobora gukamira amata yiwe umwana akayamuhereza, kuko ajya ku mezi 6 atarafungura biraheza bikamufasha. Rero nibi rero by'ubushaza nibyo twariko, naho ubona twagiye kure. Reka tugaruke ku bushaza. Ubushaza rero bufasha kuringaniza isukari mu mubiri, yego. Hanyuma ubushaza bukarinda n'umuvuduko w'amaraso, ndetse ukanagabanya cholesterol mu mubiri. Hakaba yuko ubushaza bugira n'uburyohe bwihariye. Sinzi ko murumva uburyohe bw'ibiharage bitandukanye bya Kirundo, vya bindi vy'umuhondo, vya bindi burya ibiharage nabyo nyene biri ubwoko bwishi twahora twumva byitwa ubushaza. Nabwo ngira nta bwoko burebure burenze bufise, ariko genda wumve icanga cy'ubushaza butoto, hanyuma ugende wumvirize n'icanga cy'ubushaza bwumye, hanyuma ugenda wumvirize bwa bushaza bukoboye, nabwo uzanga bwo buri bufise icanga kiri munsi, kubera hariho ico busa n'ubwabuzi. Uhereye rero ku bushaza butoto, urumva yuko biba bikaze, biba bimeze neza. Rero ubushaza rero bushobora gutekwa ku buryo butandukanye, kandi bukaba bugendana n'izindi mfungurwa nyinshi, kubera vitamine rero ubushaza bugira. Ubushaza bukaba bufasha no kwirinda ingwara zitandukanye. Ubushaza ukaba usangamwo vitamine zitandukanye, ukaba uzona busangamwo ibyo bita minerals canke antioxidant, nico bita phytonutriments,
phytonutrients n'ibindi. Ibi byose rero ukaba ubisanga mu bushaza, cyane cyane ubushaza bw'icyatsi bwa bundi nakubwira butoto burya uba ugitonoye ukiva kubukura mu murima. Rero ubushaza bukaba bufasha kugira uruhu rwiza. Mu bushaza rero habamo icyo bita folate, cyo kimwe na vitamine ya 6, cyo kimwe na vitamine ya C, B ya 6 nako na vitamine ya C. Rero bikaba bifasha uruhu. Izi ntungamubiri rero tubonye zikaba zifasha uruhu mu kugabanya uduhere ku mubiri w'umuntu, kandi na ya mabara agaragara ku mubiri. Muramaze kubona yuko hariho abantu bafatwa n'amabara akaza buke buke bikarangira umubiri umaze kuba wera. Ajya amabara rero ubushaza burafisemo iyi yitwa folate, cyo kimwe n'iyi vitamine C na B ya 6, bifasha uruhu kugira ngo ntiruhure n'ibyo bibazo by'ibihere, urukushi canke ku mota nabi canke n'ibi byo kugira amabara atandukanye. Ubushaza rero hakaba habamwo na proteine. Izi proteine kubera ubu bushaza bw'icyatsi kibisi ari inkomoko ya proteine, haba hifitiyemo na fibre. Akaba kandi afasha abantu batajya n'ibikomoka ku matungo, abatajya ivyerekeranye n'inyama, nabo bagira n'intungamubiri baba bakeneye bakazisanga mu bushaza, mu gihe bataba bariko barafungura izi nyama z'inka, ingurube, impene, inkoko, inkwavu, imbeba n'izindi. Hari n'abashiramwo igikere, hari n'abashiramwo ibifyera. Hariho ubwoko bw'ibifyera buribwa, aba bose ababyirinze kubirya baca baheza bagahura n'ivyari kuba mu bwoko bw'ibitungwa by'ibinyenyama, baca bahurira navyo mu bushaza. Rero ubushaza ikindi bukaba bufasha kuzamura cholesterol nziza mu mubiri. Haba harimwo cholesterol mbi nazo, urumva umaze kugira mu mubiri cholesterol mbi, haba ubusa n'ugomba gware utanguye kugwara. Ariko hakabamwo cholesterol nziza, cholesterol nziza umuntu abashaka. Ni nka kwa kungene kw'igisukari, wumva ngo ujya muntu agwaye igisukari, uca wama wibaza yuko umuntu ngo adakenera isukari. Burya mu mubiri w'umuntu haba harimwo isukari. Iyi nayo tukaba tuyikura mu bifungurwa, nk'akarorero imihwi n'ibi bifungurwa byose uzosanga bisosa, uzosanga harimo isukari. Ibi by'imicungwe, imyembe n'ibindi uzosanga harimo isukari. Iyo sukari nziza rero ni nk'uku rero kw'ibi bya y'iyi cholesterol umubiri ubu yifise. ni cya gihe urugero rwa cholesterol ruba ruduga, hanyuma canke rukaja munsi. Rero ubu bushaza burazana cholesterol nziza iteye igomwe ku buryo umuntu usanga ameze neza. Rero mu bushaza bw'icyatsi kibisi harimo n'ikindi bita niacin. Ni ndavuga ko ari nk'icyunyunyu. Rero kikaba gifasha ubushaza, bukaba bunafasha igabanuka ryo kwirema kwa triglyceride na VLDL. Izi mu kirundi ntazo no kubwira. Akaba zamura ku kigero gikwiye bikaba bizamura ku kigero gikwiye ca cholesterol. Rero ikindi nuko ubushaza bufasha kugabanya ingano y'isukari iri mu mubiri. Kare twatanguye kubabwira cholesterol, hanyuma tuciye tuza kuri ya sukari k'akarorero twari duhejeje kubaha mu kanya. Rero ibi byose ni byinshi dutegerezwa kumenya ku bushaza, bugize bubisi, ubu busa n'icyatsi. Rero kugira dushobore kubandanya, reka tuduze akaririmbo hanyuma tumira amate. Nibaza ko tugaruka mu kanya.
turakomeza rero n'ikiganiro cacu c'amagara meza kuri twese abariho bagikurikirana ino radio hul isamiranira kwijana na kane n'ibice ubusa. Uno musi rero turiko abariho bacugurura iradiyo yabo tugeze turi mu kiganiro c'amagara meza kuri twese. Hanyuma uno musi tukaba turiko tuvugana ku vyerekeranye n'ubushaza. Rero byinshi utagira amenya mu vyerekeranye n'ubushaza byoheza bikaguhindurira umubiri wawe, nivyo uno musi twaje kukubwira. Ubushaza ni bimwe mu byo kurya bikundwa cyane, bikubiyemo n'amavitamine menshi kandi bikaba bikoreshwa mu bihugu byinshi. Twavuze yuko haba harimo Burundi, hakabamo Congo, Rwanda, Tanzania. Muri East African Community ubushaza burahari kandi bukaba birimo n'intungamubiri nyinshi. Ni zimwe mu mboga ushobora guteka uvanze n'ibindi bitegwa canke bitekwa byonyine bikanaryoha ndetse bikanagaragara neza ku meza. Ubushaza wabutetse neza, wabukoze neza, buragaragara neza ku meza, ugasanga bimeze neza, ndetse bukaba burimo n'intungamubiri nyinshi. Zimwe mu ntungamubiri tugomba tubabwire ziba zirimwo, harimo ibinyasukari, hakaba harimo amaproteine, hakaba harimo amafibre ndetse n'izindi nyinshi. Zimwe mu ntungamubiri ziba zirimwo mu kiribwa c'ubushaza harimo izi zikurikira: harimo vitamine zongera inguvu, ibinyasukari twabivuze, proteine twazivuze. Mu vyerekeranye n'amafibre harimo ibinure bitarimo cholesterol, hakabamo vitamine zinyuranye nka vitamine B9, hakabamo vitamine B5, hakabamo vitamine B3, hakabamo vitamine B2, hakabamo vitamine A, hakabamo vitamine C, hakabamo vitamine E na vitamine K. Imyunyu nayo tusangamwo haba harimo sodium, harimo n'undi munyu wa potassium, hakabamo n'umunyu wa calcium, hakabamo munyu wa fer, zinc ari wo muringa, hakabamo na fer ubutare, hakabamo magnesium, hakabamo manganese, hakabamo selenium na zinc. Hanyuma hakabamo no bita beta carotene, hakabamo beta cryptoxanthin, hakabamo wo bita lutein zeaxanthin. Rero nkuko tubibonye hejuru mu bushaza turaheza tugasangamo B9, vitamine ya B9 ariyo izwi nka folic acid mu Congereza canke ico bita folate mu Gifaransa. Iyi ni imwe muri vitamine zo mwitsinda canke mu mugwi wa vitamine ya B. Ikaba ari vitamine ikenerwa n'umwana akiri mu nda ya nyina kugira ngo ADN canke DNA yiwe ikorwe neza. Muri ibi vyerekeranye n'umwana ari mu nda, ibi umuntu yovyitondera cyane kuko ugerageje kuraba Imana igishira umwana mu nda yawe, ukaramuka ukamenya yuko mu nda yawe hagiyeyo umwana, wari ukwiye kwigora canke rega kubyara. Turabyita ko ari proje. Nimba uvuze yuko ugomba kubyara ukavyitegurira, ukavuga uti ni watwara inda canke imbanyi, twiteguye kukugaburira buri kimwe, kukugaburira ivyamwa, kukugaburira kuko hariho ibihe
bidasanzwe nko kuva ku kwezi kumwe canke kuva ku munsi umwe ukiyitwara kugera ku mezi 3 hariho ibiwugenga kuva ku mezi 3 kuduga kuri 6 hariho ibigenga icyo gihe kuva kuri 6 kugenda ku 8 hafi 9 hariho ibigenga icyo gihe n'umugani wo mu Kirundi barawuvuga ngo umwana apfira mwiterura nimba nyiri mu nda rero ipfira mwisamwa niko ngira no bivuga wumvise yuko mu nda yawe hagiye kuba y'umwana rero byasabwa yuko wigora ugafungura ibintu kama byinshi by'ubwoko bwinshi kugira ngo umwana yiyubake mu nda azovuke ameze neza. Muramaze kubona yuko hariho abana bavuka bameze neza hanyuma kubera ibyo atarose mu nda ya mama wiwe n'ubundi bikarangira umwana adakuze kandi yavutse ubona yuko ari umwana nyene akwije ibyangombwa nk'abandi ariko indani muri we hariyo kimeze nk'ikitari cyanyaco ubwo usanga umwana yabaye igikuri. Ikindi uzobibona ku mwana iyo yagize umutwe muniniya biboneka yuko hariho ibintu bimwe yagiye arabura canke ugasanga umwana yavutse afise ibindi bibazo nko kuba yavutse intoke zifatanye zitari bwafatanuke gutya ugasanga nka 2 zirafatanye canke 3 zirafatanye canke 4 zirafatanye urukumu nigo gonyene. Urumva bitandukanira kuki bitandukanira kukungene agenda arabura bimwe mu byo yarakeneye mu nda. Rero hariho bimwe aburira mu nda niyaba yavutse bimugaruka kuko kuva ku kwezi kumwe akivuka kugera ku mezi 6 n'ubundi kubera atabarafungura canke ngo afungure ibyo by'inyama ibyo by'ibiki kugera ku mwaka umwe canke imyaka 2 canke umwaka n'inusu atera n'ubundi yabibuze kubera iki no kwa mama wiwe mu maberebere ntabiba birimo. Igice gisabwa nuko mama wiwe ahera gufungura neza umwana akiri mu nda kandi akabandanya gufungura neza umwana ari karonswa. Ico gihe umwana azokwiza amezi 6. Murumva ko ataba amezi 6 gusa harura kuva ku munsi umwe agisamwa kugera ku mezi 9 abara amezi 9 shirako amezi 6 mwe murumva yuko ari amezi 10 nangahe amezi 15 umwana agikeneye nyina gusa. Ico gihe muravyumva rero yuko ibibazo byose hariho ibibazo bivira kuri nyina biva kuri nyina hanyuma bigatuma umwana ashobora kubaho nabi ubuzima bwiwe bwose byahereye ku mbanyi itafashwe neza ku mbanyi nyina wiwe atagaburiwe neza. Ibi byose biraheza bikabazwa bikabazwa n'urugo na nyina nako n'umugore wiwe aho bitagiye biragenda neza hari ubukene ego ntushobora kubigaya hariho igihe ukora bikanka hariho n'igihe utaba washizemwo power nako stamina inguvu. Rero arico gituma bavuga bati kubyara twari dukwiye kubifata nka projet yo kubyara umwana ikajana nuko umwana ushobora kumukurikirana kuva ku munsi wa mbere umenye yuko umwana ari mu nda ugaca utangura guha ibikwiye nyina kuko umwana nta bubasha bw'uko bimushikira byihuse. Hari aho bica mu ibere canke bigaca mu mitsi bigaca mu munsi mu ntuze muri cordon umbilical bagwita gute uruzogi ruba rufatanya umwana na nyina arafungura neza hanyuma ibyangombwa amavitamine n'ibindi n'ibi by'imyunyu amasukari n'ibindi byose
bigaca bikurikira byose bigaca muri ya cordon umbilical bigajana ku mwana. Umwana bigahera mu bwonko akiyubaka, bikaja mu maserire akiyubaka, bigaca bituma umwana iyo ariko arasobanuka, yaba umuhungu yaba umukobwa agasobanuka mu gihe ariko araronka amaelema akwiye. Muri iki gihe rero urashobora gutwara umwana mu nda kuva ku munsi wa mbere kugera mu mezi 9, ntabwo wigeze umuha ibikwiye. Ariho hahandi uzosanga umwana n'inyuma yo kuba yatanguye kwifungurira naho nyene ni kwa kungene usanga wamubashije ibijumbu gusa, n'ubundi bwa buzima bukaba bari bwa bundi, agakura atameze neza, akagwaragurika, ugasanga ingwara z'ivyuririzi ziramufata. Kubera iki? Hariho amaelema amwe adafise. Buri gihe rero byasabwa yuko kubyara atari kumva yuko umuntu yoshinga umuryango gusa, ahubwo akabanza akiyumvira ati mbega nibyashika tukaronka ingene tugira ukuna kuriya, hariya hakurya tuzoba dufise ico twifashisha kugira ngo umuntu Imana yaduhezagije nawe aze abeho yishimye. Icyo gihe haba hariho kumva yuko ibi duheje kuvuga si mu bushaza honyene. Twavuze yuko nkuko tubibonye aha hejuru yuko haba hariyo icyo bita vitamine B9 B9 mu bushaza, ariko igice gikurikira iyi B9 iba izwi nka iba izwi nka folic acid. Iyi acid folic canke iyo bita folate, iyi ni imwe muri zimwe muravyumva zo mwitsinda ry'amavitamine ari muri B. Murabizi yuko B hariho B ya kabiri, B9, ngira na B ya gatanu irahari, B mu bwoko bwa B. Izi nazo mukaba mwumva yuko ari vitamine iba ikenerwa n'umwana akiri mu nda ya nyina. Rero kugira ngo ADN yayandi atuma imishatsi ikura, umuntu akura, buri kintu cyose gikura, kugira ngo ishobore gukorwa neza ngo umwana azoze ari umwana asobanutse, umwana atagira ibibazo by'ubumuga. Burya wibaza ngo kumugara nuko wasanze ngira atagenda neza, agwaye ukuboko, agizene, arashobora kuba usanga amaboko amaguru yafise mugabo indani muri we ugasanga yama ameze nk'umuntu agwaye, ari bya bindi nyene yabuze utamuhaye. Rero ni vyiza rero yuko iyi funguro nyene y'ubushaza n'ubundi bubisi, uri umuvyeyi wibungenze wamubyishuza umugabo wawe ngurira ubushaza. Igihe atabishoboye uca wumva yuko n'ubundi bikuza ko burya intoki zimwe niyo worutuma umwe ugatuma uri urutoki ngo ntibiko biragenda neza, nawe zingahe ziba zagarutse. Ushobora kuvuga ngo nshaka kubyara ariko bigashika mu nzira bikanka, ariko ugaca usanga abantu benshi ugaca usanga nyene barakomeza ariko tukisanga n'ubundi uzosanga ikibazo cabaye muri iki gihe umwana kiri mu nda kiragaruka n'igihe akuze, kikagaruka no ku yundi, ariko abenshi hariho n'igihe uca wumva ngo hariho bimwe mu byo baca babona yuko byabaye karande. Kuba karande k'ikintu biba bimeze gute? Reka twumve ingene umuntu ashobora kuba yavukanye ibi bibazo nyene byo kuba ari, kuko mu gifaransa hariho kuba uri normal n'imiburiburi uba hariho vyinshi ubukwije. Hanyuma hakaba no kuba utari normal, hariho ibyo wabuze kuva ukivuka kugera ube inkumi y'imyaka 18. Muramaze kubona yuko kugira ngo ukwize imyaka 18 muri no miss ari umwanya mutoyi cyane. Ntiwigeze wakira bya bindi wari ubuze kuvukira umwana kuvugikura ngo ubikomplete uronke zangaburo zikwiye. Nawe uciye ugira projet yo kubyara, ugaca ubyara umwana, ugaca usanga yagize bya bibazo wari ufise kubera ibibazo wari ubifise n'ubundi, bagaca bakubwira ngo ni karande. Ingwara iranda karande k'ikintu.
muca mwumva rero yuko hariho ibintu byinshi biterwa no kudafungura neza. Rero ibi bintu byari bikwiye yuko abagize projet yo kubaka canke kubyara canke kuza abana yuko niyo yoba umwana umwe nka kujya ko mu Bushinwa, aha muri Europe mu Butaliyano batarenza abana 2 3, wewe uvuga uti ngomba mbyara abana 2, hanyuma menye yuko buri umwe wese yariye icamwa cyangwa buri umwe wese yiyonkeye, buri umwe wese yakwije ibyo, nawe azogera igihe abyare asange ikibazo yarasanga afise cyo mu maraso cyangwa mu mubiri atigeze akemura nikije nawe mu mwana wiwe. Muravyumva yuko ibintu byo gukora muri iki gihe mu bintu byerekeranye n'amagara meza birahari kandi bitegezwe kuba ari vyinshi. Rero izi DNA canke ADN nizo ziba zigenga umuntu mu buzima bwiwe, zituma hariho byinshi atabura. Mu gihe ubuze byinshi n'igihe uzoba wakuze ni hahandi uzobona umwana ntameze neza, habamwe no kugwara ingwara z'ivyuririzi, harimwo ibi byo kugira gukeha mu bwenge, harimwo ibi byo kugira umutwe muniniya, harimwo n'ibi byo kudakura, harimwo n'ibi byo kumva umenga urwaye intandara, kuzungurirwa, harimwo n'ibi byo kubura amagufa akomeye ugasanga wagwaye amagufa. Ibi byose biva kudakwiza ibikwiye mu byo wagiye uronka kuva mu nda gushika uri hanze utagiye urihereza. Rero muca muvyumva rero yuko hari hakwiye yuko abantu twigarura tukagaruka twumva rero yuko gufungura neza, dufungura ibintu kama atari ibyo byo muri alimentation bizoheza bikadufasha. Iyi funguro rero y'ubushaza n'ingenzi cyane ku mugore yibungenza twayinda, twariko turabivugana ko umwana akavukana ubumuga, muravyumva akenshi bukunze gufatira mu rutirigongo. Menya neza yuko umugongo ari cyo kintu ca mbere kiraba umuntu. Gomba urabe niyo umuntu bagomba kumugirira cesarienne, urushinge barutera mu ruti rw'umugongo. Rero biboneka yuko uruti rw'umugongo rero rufise akamaro kaniniya. Banyibukije yuko twari gutanga umurongo, hariho watwandikiye wewe yagumanye akanimera avuga ngo mwiriwe neza, iyo umwana avutse atagira umushatsi biba byavuye kuki? Ndi Jean Mukamenge. Iki kibazo twabanza kuciga kubona, iki kibazo twabanza kuciga, sinzi ko nzoronka ingene nshobora kucishura. Ndabanza nkagenda nkahuza ibyo abashakashatsi bandika ku mbuga zabongurukana bumenyi, tukabaza gute umushatsi w'umwana utagira udaheza ngo ubone umushatsi w'umwana wakoze canke ngo avukane ari mwinshi canke umwana umushatsi akamara amezi 2 canke 3 wa mushatsi utaragaruka. Mugabe igitangaje nuko uwo mushatsi uheza ukaza buke buke ugatinda ukagaruka. Nabandi rero muri no minota 5 ngira mu telefona. Ego reka turababwira inimero mu kanya, baturabire inimero. Rero twariko turavuga ku byerekeranye n'ivy'umwana ari mu nda. Uca wumva rero yuko niki kibazo gishobora kuba kiri muri uko kuntu umwana ataba yarose amayirema, haba harimo mu yatuma umwana amera imishatsi, aronka amenyo ameze neza, aronka amagufa ameze neza. Inimero zo kwandikako ni 71 68 ubusa 41 71 68 ubusa 41. Urashobora kuba uwo kwandika n'uyu ndakandika muri uwo mwanya usigaye. Twariko tuvuga ifunguro y'ubushaza ko ari ingenzi cyane cyane ku mwana kugira ntazavukane ubwo bumuga. Akenshi bikunze gufata mu rutirigongo, mu magufa, ibi nyene twababwiye bya bindi byo mu mutwe. Umuntu ugasanga afise igihorihori, maramaze kukibona cyaratevye ku buryo ashobora kumara n'umwaka urenga igihorihori kitaregerana ngo batsikizofutangane.
ubwo usanga ikibazo cyavutse, ubwo usanga umwana akuba yokura, ubwo usanga hakuze umutwe gusa wakuze gutyo, baraba bagasanga urimwo ibintu bijugumba bimeze nk'amazi. Ni ngombwa rero ku bagore gukoresha ubushaza ku mfunguro zabo, bagafata kenshi ubushaza. Mu bushaza rero kandi haba harimo icyo bita beta carotene, twayivuze, luteina, zeaxanthin hamwe na vitamine A. Mu igarama 100 harimwo 765 za EU, bingana n'ibice 25% vya vitamine A. Vitamine A rero ikaba ari ingenzi mu gutuma amaraso, uruhu, turiko turabisubiramwo, n'ibindi bice by'umubiri bikora neza. Naho ziriya izo bita flavonoide nazo zikaba zirinda kanseri zinyuranye, cyane cyane kanseri y'amahaha, niyo mu nzira y'igogorwa, ibi byo mu bihimba bishungurukira mu ntuzeye mu mushishito, cyane cyane no mu kanwa, mu muhogo. Muramaze kumva yuko kanseri ishobora gufata mu muhogo. Ikinyamakuru rero WebMD cyatangaje ko ubushaza bukungahaye muri vitamine K, uretse ko kuba vitamine K inafasha amaraso kuvura iyo wakomeretse. Ubushakashatsi bukaba bugaragaza ko iyi vitamine igira uruhare mu gutuma amagufa akomera, muravyumva, ndetse n'imyunyu umuntu aba akenewe akanabasha kuyibika wenyene mu mubiri wiwe, umunyu ukibika mu mubiri kugira ngo uze urakora buhoro buhoro. Ibi rero nko kubyerekeranye n'amavitamine n'ibi by'imyunyu, hariho ibitwagwa n'izi nzoga ziba zikaze abantu bagenda bihereza. Burya inzoga ziratwara amantuze amavitamine umuntu aba yasanzwe yifitiye, abari nkaya ntayo kubera abana atanafungura ibikwiye, agashanwa ibintu bikaze, ivyo navyo biza gukubura ya mavitamine, ahubwo bigaca biyica. Byani ngombwa rero yuko umuntu hakunwa inzoga zikaze yo kwihereza amazi. Kuko umubiri bahanura umuntu yuko umubiri w'umuntu wategetswe kuba ku munsi ashobora gufata hagati y'ilitiro n'inusu n'ilitiro 3 abishoboye, kuko ibice birenga 70 kugera ku 75 bigize umuntu, bimwe bigizwe n'inyama, umubiri, ibindi bikagirwa n'amazi, hanyuma n'ibindi bice bigirwa n'amaraso, kuko baravuga yuko n'amaraso aba ari mu mubiri w'umuntu. Burya bivanye n'ibiro baba bakubonana, barashobora gukarikira bakabona yuko umuntu ashobora kuba afise amaritiro makeyi y'amaraso, hanyuma ugaca wumva yuko ibice 75 biba ari vy'amazi, hanyuma ibindi byose bikaba bigengwa umubiri muri rusange. Rero biraheza bikagira uruhare gufungura ubushaza, kugwanya indwara zinyuranye zifatira mu magufa n'ibindi. Hariho n'ibindi bikunda gufata umuntu ugasanga aribagirwa cyane, ni ingora yitwa Alzheimer. Kenshi twari tubimenyereye yuko ifata abantu bageze mu za bukuru. Rero niyo byashitse ukabura bimwe mu mubiri, iyi ngwara irafata abana batoya. Muramaze kubona yuko hari abana bagenda ku mashure bikanka yuko bashobora kumenya, bikanka yuko banibuka, bikanka ko banagirane. Iyi ngwara ya Alzheimer ikunda gufata abantu bakuze, mugabo urumva n'ugwaruka irarufata mu gihe rutaba gwarafunguye neza ngo ruronke amavitamine canke ibi byose biba bikiniwe. Ahanini rero abageze mu za bukuru iranabatera kwibagira, ku buryo izina ryiwe ashobora no kutabagibuka, abana biwe nta naba abibuka. Rero uce wibaza bifashe umuntu akiri mutoya naho ingene bica bigenda, biba byaturutse kuri uku kuntu umuntu ataba yarafunguye neza canke akaba yaravuye mu nda kuri ya mezi 15 twababwira. Hariho amezi 9 umwana amara mu nda, ntiwamugaburiye neza, ntiwagaburiye mama muri rusangi, nawe ngo aheze bice muri ya cordon umbilical canke rwaruzogira uhuza umwana na nyina gukora ibyo rwari rujejwe kugira ngo umwana amere neza.
hakongera hakaba kuva ku kwezi kwa mbere avutse no gushika ku mezi 6 umwana ataco arihereza ariko arihereza nyina n'ubundi yonka nyina no munda akaba yafashwa na nyina nawe ntariko arafungura neza bica bizana ivyo bibazo nyene wumva bitaba bimeze neza ugasanga umwana aho kuba normal ari anormal akaba yafashwe n'ibindi bita anomaly ivyo bya anomaly biza mu mubiri wiwe bigatuma adakura bigatuma amererwa nabi. Ikiganiro rero ni kirekire novuga byinshi mu bushaza canke n'impanuro nyinshi ariko isaha murabona yuko isaha isa nirenze ko gatoya rero mwari kumwe na ndi kuri yo Merance iya radio uhul isamiranira kwijana na kane naho ubutaha muhezagirwe mwese.